abakobwa yego hari abakobwa babishaka kubikora, hari abakobwa babizamo n'abahungu baraza, mugabo abakobwa baza benshi ntibabigumamo cyane. Tugeze nk'amakasting haza beaucoup plus les filles que les garçons, mugabo abatena bakamara umwanya munini, ce sont beaucoup plus les garçons que les filles. Que ça soit filles ou garçons, elles sont toujours là. Certes, Ali Gosanga va les confronter, on manque de temps. Du coup, eux, ils se disent, bon, ok, vas-y, je laisse peut-être tomber la scène, mais je serai toujours là, mon théâtre, en tant qu'une autre personne. Donc, je peux peut-être, par exemple, maquiller des gens, ou je peux prendre des vidéos, je peux prendre des photos. Donc, la participe indirectement. Ce ne sont pas des personnes qui laissent tomber comme ça, non, non. Et surtout quand je vous manque de temps à guider, peut-être que c'est un autre boulot qui exige beaucoup plus de temps. Mugana woni baheba complètement. Muri Srupiwa tu dis moitié, 6 garçons, 6 filles. Je dis mvuga yuko abakobwa bariho effectivement. Oui. Ego muri théâtre abakobwa si bake. Gusa nuko bagenda baranyika, ntimenye ingene bagiye baranyika. Gusa si bake. Tangu usanga turi abakobwa benshi n'abahungu ugasanga si bake, mugabo uko iminsi igenda iragenda niko abakobwa dutwagwa n'utuntu twinshi. Sinzi ko ari ikintu gitangaje upa, mugabo mbona umengo abakobwa nibo benshi muri théâtre gusumba abahungu. Nibaza ko quelque part byerekana iyo nyota yo gushaka kuvuga ibintu mu buzima busanzwe rimwe na rimwe tudafise akaryo ko kubivuga. Dès que ugize contact n'abantu bari mu mwuga wa théâtre, nico kintu ca mbere badukuramo kwisanta yuko uri hasi, ko twese turangana, twese turafise ivyiyumviro kandi tubishikirije bishobora gufasha. Ngarutse rero kuri complexe, kumva kuri inférieur muri théâtre burundais en général, harimo abakobwa harimo n'abahungu. En fait niho hari n'abakobwa benshi, kubera ko twese tuba twahuriye mu kintu kimwe citwa théâtre burundais. Mvugishije ukuri hari n'igihe twibagira ko turi abakobwa nabo bakibagira ko ari abahungu. Il y a un festival au Burkina, festival théâtral, où une comédienne n'a pas vraiment honte de se déshabiller, de jouer, d'aller sur scène devant un public qui a juste cache-sexe. Et après, la société ne condamne pas, du moins si la condamne, c'est pas un truc si grave. Donc, le jour où j'ai vu ça, moi je me suis dit, est-ce que je peux vraiment faire ça au Burundi? Certaines parties de mon corps. Nanarimwe ndakina ikintu cyo kwerekana partie du corps yanje, enfin hari amaparti aboneka, amaboko, amaguru, mugabo amaparti yari intime, nanarimwe ndakina ibintu yerekana. Okay, hariyo pièce de théâtre nakinye yitwa Musika, ni ya Aristide Tarnagda, ni mu Burkinabe. Hariyo passage aho hari ahantu rero yo passage yerekana akuramo igitenge, bakereka uwundi bariko barakinana yitwa Musika, akamwereka ingene yikase yagize mutilation kuri corps yiwe. Comme rero ari muri théâtre hariyo ibintu tugira byitwa sublimation, ugasublima ukerekana ibintu mengo biri vrai, biri réel, ngani biri réel. Par exemple, nari nambaye igitenge, mugabo munsi nari nambaye ibindi bintu. Rero ngize gutya nkamwereka umugongo wanje wari kuri public, nta na kimwe babona. Hama wowe wundi nawe dukinana nawe yabona nawe nambaye ibindi bintu munsi. La pièce ya mbere navuga ko nakinye ibintu biri osé, c'était pas physiquement mais verbalement. Hariho amajambo nategerezwa kuvuga canke bategerezwa kumvugako ari un peu osé nyene nkuko bivuze. Turikireko turagira ama répétition, naravuga ati ibintu nzobigira gute muri salle hazoba hariyo abavyeyi abantu nubaha cane, nzobigenza gute. Mugabo nyene après un certain temps de réflexion pour ati bon, de toute façon c'est ce que tu devras faire durant toute ta vie, accepte ça et après ça passe.
et qui est important, c'est le message derrière. Personnellement, sinokwiexposa ayo maparti ari intime gutyo wonye kwani sinaza ko ndashika kuri iyo niveau. Jewe, personnellement, ça me pose pas de problème kuko ni donner mes messages ni kukatika. Tire pas, espèce de pétasse. ikintu cyashitse yari igihe nkina gacucu justement yari une fille de joie ni juste umwana yitiranije izina ryanje anyita gacucu kubera atarazi uko niyitwa yambonye kuri scene nitwa gacucu mu mutwe wanje nari kwerekanye se gacucu abona umengo meze nk'ivyo nakinye cyane mugabo nabonye juste ko ari kubera yari yibagi nta ntiyarazi izina ryanje yarazi vyo nakinye mugabo hariyo nini twakinye bivana n'ivyo mwakinye fait kuno abantu bari choqué haraho bashobora kwita ikintu c'ivyo wakinye par exemple ndazi igihe twakina ku bintu bijanye na journée internationale de la femme twari twagize monologue du vagin qui est une pièce de théâtre izwi ahantu henshi muga ivuga ku kuntu umugore abayeho n'igitsina ciwe ni kuvuga ukuntu yiyumva ari umugore twe rero akabivuga tuvuge apana bihayagiza apana mugayi avuga ukuntu abanye n'igitsina ciwe ukaca usanga abantu bamwe mu matelefone yabo bakwanditse ko ngo vagin par exemple à la fin urashobora kwiyumvira yuko abantu ifo no kuraba abantu kuntu bari assez mature kugira bakire ivyo uri kurakina yuko batahuye neza ikiri nyuma y'ivyo uri kurakina. Mais nous n'appelons pas leur vagin vagin. Et vous les appelez comment? Le zizi, le frifri, le pipi, la coucounette, et ainsi de suite. Je dis Imana iza kumpitishamo kuba umugore cyangwa umugabo na Victorike nzi ko nayo gutora kuba umugore nayo guhitamo kuba umukobwa kubera Imana nyine yabahaye iyo responsabilité yo kumeta au monde je rero nuvuga nayo guhitamo kuba umukobwa kubera nzi ce que c'est kuba umukobwa sinzi ce que c'est kuba umuhungu. Je crois que sans doute je choisirais de rester une fille. Que les femmes on a un côté qui disons des fois accepte tout quoi. On accepte tout. Un truc arrive, ok, je peux rien faire donc voilà. Biragoye kwishakora simbi bituma simfite nuguma ndumukobwa kubera kuba umuhungu n'ibindi bintu ngira ntaramenya ibyo ari byo déjà que kuba umukobwa ndamaze kubona ibyo ari byo ce que ça implique n'intambamyi zose zishobora kubaho alors que ndi umuhungu nosubira à zero nkasubira nkiga ibiriko biranshikira nkabitahura hama byo mfata umwanya w'ubusa donc reka mbe umukobwa hama nassume. Les hommes sont des femmes. les femmes sont des hommes. Ahantu hari ingorane nyinshi ziririye nuko kina théâtre abakobwa par exemple nko mu mafamille surtout akenshi iyo turiko turategura nka pièce de théâtre hari igihe ishobora kumara tukarepeta misi yose bigasaba ko des fois dutaha bwije no ari mwijoro et ça c'est pas très bien vu mu mafamille yacu. Après amafamille haca haza entourage batangura kuvuga eske sohoka mwijoro ataha mwijoro bambe kaza wumva hoho rero ari théâtre baca bariya n'ibindi bintu ku ruhande abazungu iki hacaza ama histoire menshi ari derrière tout ça. Harcèlement sexuel mu mwuga wa théâtre je ntabyo ndabona kwera ikintu ciza avec abantu bakina théâtre c'est que ikintu kitakuryoheye ukivugira aho nyene ikintu ubonye kitameze kitari normal ukivugira aho nyene donc ntitubika ikintu ari ciza tukivugira aho nyene ari kibi
ukivugira aho nyene umuntu akikosorera aho nyene mu bandi sinzi ko aba ari abo bishikira mugabo jewe aho mperereye ntavyo mbona ko iciza avec nous c'est que on va droit au but. Ku bwanje jewe nibaza ko ibintu byose byaba bijanye n'amarelation entre hommes et femmes mu byo dukora rimwe nibwo byoba naho hoba abagira mariage canke ababa copain copine ni ibintu biva mu mwumvikano w'abakuze kubera heureusement nta bantu bon abamineur bahari barazi ukuntu bakwiye kuvuga nimba hari ibintu bya harcèlement bari assez éduqués kubera amateme tugira ari des fois sur la sexualité bari consciente hama abandi nabo bakunze nabo je sindumva umuntu aza yidoga ngo habaye mu kintu adashima mu bindi bihugu dushobora kubyumva mugabo gushika ubunye nibaza ko imigenderanire hagati y'abagabo n'abagore muri théâtre biva kuko bumvikanye apana ugendera hejuru y'abandi mugabo ibyo nyine bivuze aho dukorera twebwe kubera ngira dukorana n'abantu nyene biyubashe mugabo ahandi ushobora gusanga rimwe bishobora kuba bigenda ukundi yindi ntambamyi navuga yuko ari sinzi yuko ari intambamyi mugabo birashobora gushika ugasanga biratubuza gukora uwo mwuga neza nk'uko abandi bashobora kuba bawukora ni igihe umukobwa bari mu butinya par exemple urashobora gusanga kubera uri kuri scène cyangwa uri mu ma répétition muragira échauffement muragira ibintu bya sport muragira ama contact n'abandi baba bari ngaho abari umuhungu cyangwa umukobwa muragira ama déplacement physiquement muratravaille murakoresha umubiri cyane igihe nawe uri muri ibyo bihe ushobora gusanga bikubujije gukora ikintu wategetswe kuba wahora ukora neza simvuze yuko udashobora kubikora oya benshi barabikora neza mugabo urumva yuko hari ikintu udashitseko. Nous vous montrons ce que vous faites. Et vous n'aimez pas voir ça. Anaïs Nin a dit. Ku bakobwa bose bifuza kuza muri Le rôle de l'artiste ne consiste pas à dire que nous sommes tous capables de dire. Shaka gukora yaba ikintu kiri artistique canke même kiri mu bindi bintu bitari artistique. C'est juste kuba courageuse par abakobwa hama ntibahagarikwe nuko hariyo amaklishe ku bakobwa bari passionné n'ibintu. Nobwira abakobwa bose abagore bose ko la femme atari uwo inzu gusa ngo gusa ngo umwana afasha abantu aguma ariko arakubura gusa azobikora n'ibyo mugabo quand même ko nibafate umugore nk'uko umenga ntafise passion ntafise rêve atari ibyo byo kuronka umwana ukicara mu rugo umuheka juste ça. Jewe je veux battre pour mes rêves ma passion. Akamo notera abakobwa canke abandi ba artiste bari mu bya art b'abagore nako kurondera kumenya igituma bashaka kubikora niyo bari kubaraja muri uwo mwuga nibaza ko ibyo bifasha cyane kwakira ikintu cyose coza kiva hanze kugira kimubuze kubandanya uzi igituma ubikora uwo uriwe niyo uri kuraja surtout ufise une vision biratuma umuntu afise ingufu kandi atahurwa atabajuje uri imbere nk'uri kuri scène bakabona umugira utuntu tw'udufyeri bien sûr ko baze kwibaza ko ubikora kugira umenyekane uri kuri scène kugira uvuge ikintu kimwe gusa bien sûr ko baze mugabo uri umuntu azi icyo ariko ararondera niyo ashaka gushika bazobona ko ari umwuga atari akaryo ko kwiyerekana.